Kuva mu mwaka w'1999 isi yose irahimbaza buri mwaka umunsi mpuzamakungu wahariwe abatabazi ku vyiyumviro bitandukanye. Inkomoko y'uwo munsi ituruka ku rupfu rwashikiye abatabazi batanu mu gihugu ca Australia kw'igenekerezo rya 4/0/1999 bariko barazimya umuriro w'icaduka. Ihimbazwa ry'uwo munsi mpuzamakungu n'akaryo keza ko kwibuka abatabazi bitavye Imana bariko baragerageza kurokora ubuzima bw'abandi no gukeza abo bose bitanga batiziganya mu gikorwa co gutabara kugira ngo abenegihugu babeho mu mutekano babone kwitaho iterambere rusangi. Muri uyu mwaka w'2023 Uburundi buhimbaje uyu munsi ku ncuro gira kabiri ukabuneyeho akaryo ko kwibutsa abenegihugu igikorwa gihambaye c'abatabazi, kwirimbura ku bikorwa vyiza bimaze kurangurwa mu gisata co guhangana n'imiriro hamwe n'ibindi biza, gushira habona intambamyi no kwiyumvira icokorwa kugira ngo ihangiro ryo guhangana n'ibiza n'isibe hamwe no gutanga ubutabazi bw'ibanze tubishikeko. Kukaba nkako igikorwa c'abatabazi ni gutanga ubutabazi bw'ibanze ku bantu bose babukeneye na cane cane batewe n'imyuzurira, abagize amasanganya yo mu marabara, abakozwe ko n'imiriro, abasenyukirwa ko n'imisozi, abatwawe n'inzuzi n'abahuye n'ibindi biza bitandukanye. Ico gikorwa gifatiye kandi no gukingira ibintu n'ibidukikije harimwo ibikoko n'amashamba. Mu Burundi igisata co gukinga no gutabara mu bihe cibiza n'isibe cagiyeho mu mwaka w'1999 kandi kirabandanya gutera intambwe kija imbere naho kikeneye abakozi n'abahinga babinonosoye neza n'ibikoresho vyo gutabara bigezweho. Uyu mwaka uwu munsi mpuzamakungu tuzowuhimbaza ku civugo gikurikira: abatabazi babushitse inkingi y'iterambere rirama. Ingingo ya leta y'u Burundi yo guteza imbere igisata co gukinga no gutabara mu gihe cibiza n'isibe biciye mu nyigisho nkarishabwenge n'iz'ubuhinga hamwe no kurwiza ibikoresho mu vyo gutabara bigezweho izogira ingaruka nziza ku iterambere rirama. Bitaye ko ihangiro ryo kugurura ishure rizoramura abahinga mu butabazi rikazoba rifise ikigo c'akarorero mu karere k'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ni kimwe mu myitwarariko ya misi yose. Mu ntumbero yo kwigisha abantu benshi ubuhinga bwo guhangana n'imiriro, ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano buramenyesheje abarundi bose n'abandi baba mu gihugu cacu ko kuva ubu igisata co gukinga no gutabara mu gihe cibiza n'isibe kizokwama kibugururira imyango porte ouverte ku munsi wa gatatu w'indwi igira kabiri mu kwezi. Uwo munsi uzokwama uhariwe izo nyigisho z'ubutabazi bw'ibanze ku bavyifuza bose. Izo nyigisho zikazotuma abantu barukiye mu bisata bitandukanye vya leta, mu mahinguriro, mu makambi, mu bitaro, mu masoko, mu mashengero n'imisigiti, mu mashirahamwe n'abandi bagira imigwi y'abantu bazi kuzimya imiriro no gutanga ubutabazi bw'ibanze mu kurindira ko abahinga babijejwe bahashika. Ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano ukabuboneyeho akanya ko gutumira abafasha Uburundi mu iterambere kongereza intererano zabo kugira ngo abenegihugu bashobore kwitegurira bikwiye guhangana n'ibiza n'isibe mu ntumbero yo gushigikira iterambere rirama.